Bana twege twaravye akarere ko ngaho Igitega ingene gapanze tuge bana ama tugize ati twe natwe ngaho tugoma tuzane bajaji kabisa ngaho Igitega dutangure gutaravaya kabisa yo umukenya bro ni safi kweli Firagenze bana nawe ucubibona ni kumwanya zikoze TV. Tukutuku bariko bagenda bavyitwaramo neza cyane banapakiye abakiriya hari anye bakagenda banapakiye abakiriya nkuko muriko murabibona akaba ari amatukutuku anapakiye anujuje tukutuku zipakiye zisaba zikorera mu gisagara cya Gitega aho mubona ko hari anye Primary di centre igenda ibashaririza amatukutuku yabo ibashira kwa basta iracari defile kumuri amatukutuku ari anye ku buhinga butandukanye aho nababwira ko mu gisagara hariho ibintu bitangaje cyane hari anye zibazuzuye abakiriya buzuyeyo zibazuzuye abakiriya bariyo tukagenda kumbure tubereka uburyo n'ubuhinga safi tukagenda kumbe tubabwira uburyo n'ubuhinga bariko barabikoramwo aba nabasanzwe bagendesha amatukutuku bo mu gisagara cya Gitega aho bagenda kabisa batubwira ko natwe kumbure mu kazi kacu ko kugendesha tukutuku tuba tugiye twujuje iracari Gitega nkuko muriko murabibona ko amatukutuku atandukanye ndetse n'amashasha aho mubona ko kabisa basanzwe bagendesha amatukutuku yabo bakavuga ati reka twerekane ivyo tuzi reka twerekane ubuhinga bwacu kugira ngo babone ko Igitega natwe tuba turi mu kazi babone yuko izi ngendeshwa zacu natwe tuzigendesha tuzimerita bakavuga ati reka kumbure dukore tutiziganya na cyane mu kugendesha ingendeshwa bro mwabikoze neza cyane gose ndabibona nuko turacabandanya aho ziko ziragenda bro fresh meze neza tuko turagenda kabisa tuvuga ati reka dukore mani mwateguye bro yego kabisa ibintu bimeze neza ubigendeshe nk'ababizi chauffeur aka kantu mwakoze n'akantu gatangaje abantu benshi batari bake yego bro kikiri mwaciyumviriye gute twaciyumviriye neza yego turagenda kumbura tuganiriza bamwe nka Zikoze TV canke abasatirizi tugenda tubabwira exclusive the interview hano uvuga ko kabisa abantu benshi bariko baribaza ati eske ibintu biza kugenda gute tuza kubikora gute mu gihe haje amatukutuku arenga igihumbi nga muri stade Ingoma aho mubona ko kabisa ari ibintu vy'amateka ibintu bisa neza mu gisagara cya Gitega aho ari ibintu vyatangaje abatari bake nkuko miko murabibona amatukutuku menshi cyane amatukutuku arenze igihumbi ariko agenda asirikira kabisa mu gisagara cya Gitega yo bro man mwenda beme umukenyuro kabisa kugira ngo muyumvire ati reka tuzane amatukutuku yacu dusanze tunyonga ngaha mu defile mwavyumviriye gute bro bana twege twaravye akarere ko ngaho Igitega ingene gapanze tuge bana ama tugize ati twe natwe ngaho tugoma tuzane bajaji kabisa ngaho Igitega dutangure gutaravaya kabisa yo umukenya bro ni safi kweli Firagenze bana nawe ucubibona ni kumwanya abakumbure nabasanzwe bari mu zirizi tukutuku aho ziko ziradefira kumbure muri defile nziza cyane defile no kubwira ko ari defile yatangaje abantu benshi defile y'abagendesha tukutuku defile kumbure mubona ko ari amatukutuku nka yose Zikoze TV.